Welcome back again hano kuri TWENGAKO TV. Dusubire kuri iyi show yari yabereye mu Rwanda, aho ubona umuririmbyi rurangiranwa Davido aho yari yaje mu Rwanda gukora show, aho hari ku wa gatanu mwijoro ryaho, aho na Drama T yari yamaze kwishikira muri ico giteramo, mbese aje kwirabira mugenzi we ingene akora igiteramo na kare asanzwe amusumbya buri gender cyangwa nk'isi amusumbya imyaka bimazemwo. Na Drama T yari yahishikiye aho mbere ubona yuko wari umunezero mwinshi, mbese nk'ivyo mubonana akora aka video. So dukomeze gukeza Drama T kubira akomeze kwiyungura ubwenge bwishi, kandi ubona ko neza abizomugirira akamaro mu misi iri imbere. Naho rero yari yishikiye aho hari ko harabera igiteramo cha Davido, mbese cyahahurira n'umuririmbyi akomeye akomoka mu gihugu ca Kenya yitwa Bien Aimé. Mbese aho ubona ko bari ko bagenda abayaga amajambo agiye atandukanye, hamwe benshi bari ko baribaza ati aho bagiye kuvamo n'igikorwa gikomeye, mbese ubona bishimanye nyene muri show. Rero reka tubabwira ati hasta la vista hano kuri TWENGAKO TV, bana natwe amakuru uko agenda atandukanye. Akomeje aka mega speaker misanda bivuga anayandi meshi